yakira abahungutse benshi. Ubu hariko haraza abantu bahunze kuva 72 aho baza barondera amatongo yabo bakaca basanga arimo abandi n'intwaro turiko turabumvikanisha. Abo baje bagiye 72 bavuga yuko badashobora kubana n'abo babagiriye mu matongo yabo. Ikindi kibazo dufise ni ahunze bariko barahunguka n'abasangwa, aho CNTB yari yaragiye hagati ikabumvikanisha ikabacira imanza ikabagaburira habiri hangana, ariko rero intamani dufise izo manza zaraciwe ariko zashizwe mu ngiro. Ariko dufashijwe na Mipareke baradufasha tugafashanya tukabahuza, ariko ico kibazo turabona yuko giteye intambamyi. Maze kurimbuka nkemera by'ukuri itongo ndari basubije yaritanze bemeye kwitanga kweri atakimude atabitungano kuko namaze kunyurwa n'amajambo bagiye banyereka ndetse n'ijambo ry'Imana ryongeye yanyereka. Ababwiriza batukajya kubarika Imana nyakubaheza cyane batwera baranashika kugera gatatu kandi aratwara arajijuka. Turazi ko muri cyitegererezo mu gikorwa cyo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Iyo twumvise Mipareke tukumva umugambi WFP tukumva komite y'amahoro, icyo muri kirazwi kandi intererano yanyu iragaragara cyane cyane muri kino gice cy'igihugu.